igihe cyose ubuzima bwawe butariko burareponda kuri iyi besoin y'Imana, umviriza ndangize ndababarira, nta kintu na kimwe muri Bibiliya na kimwe ndabona muri Bibiliya Imana itenako nk'icubahiro cayo. Genda urondere n'iryo jambo icubahiro, ugire research muri Bibiliya. Ni jambo riza kenshi cyane kabaho. Nimba ari ikintu Imana itazopfa isangiye n'umuntu numwe, yarabivuze ngo ntawe tuzosangira icubahiro canje numwe. Nico gituma n'abantu bose bakomeye mu isi uravyumva barazimanganye, bamwe uko baba plus adoré plus bagize iherezo ribi, kuko Imana atawe bazosangira icubahiro ciwe. N'abazoja mu muriro, niko Bibiliya ivuga, bazogenda mu muriro bahejeje kuvuga ngo uwera, ariko bazoca batransfere direct. Imana yabwiye Yesu ngo icara ku buryo bwanje gushika aho nzofata abansi bawe nkabapfukamika nkabagira indava y'ibirenge vyawe. Bantu b'Imana, nimba ari ikintu cubashwe gikomeye ni icubahiro c'Imana. Iyo ntariko ndabaho muri ministère, naho noba mvuga ubutumwa, uravyumva, naho noba ndinde, ntariko ndabaho nashira muri consideration icubahiro c'Imana muri existence yanje, mba ndiko ndazana ikara mu mufuko. Rero uriwe wese nico Imana igiye kukugira cose, ngenda kwibutse ngo nawe kwicara ku ntebe ikomeye imeze gute, wame wiyumvira ngo mbega kuri iyi ntebe ndiko nerekana nde.